Ingingo ya mbere, umuryango w'umuhisi Birarapye userukiwe na Cobashaka Wilfried urakomorewe iparasera n'ibirimo vyose iri muri quartier Shatanya, komine n'intara ya Gitega mu matati na Tariq Bashir. Ingingo ya kabiri, Tariq Bashir arahebujwe kuri iyo parasera yari mu matati bafitaniye n'umuryango usigwa na Birarapye. Ingingo ya gatatu, urukuta mu gifaransa bita mur mitoyen rwubatswe na Tariq Bashir muri parasera ya Birarapye nigo rubibe ntabanduka rubatandukanya kandi umwe wese azokubahiriza. Ingingo ya kane, iyi ngingo ni ntabanduka ishigwa mu ngiro igisohoka kandi ntiyungururizwa mu masentare hisunzwe ingingo ya 14 na 15 zibwirizwa nomero 1 agakwego 11 ryo kwigenekerezo rya 28 Rusama 2024 rigenga umugwi severe. Ingingo ya gatanu, izi ngingo zose n'imanza zerekeye iparasera zirafuswe. Ingingo ya gatandatu, umugwi severe ni ujejwe gushira mu ngiro iyi ngingo. Umugwi severe ni wakira imburano za Ngenzebuhoro Judith. Ingingo ya kabiri, Ngenzebuhoro Judith yitura amasentare asanzwe. Murakoze. Serigwa na Nsengiyumva Reverien wituye umugwi severe igeregezo rya 22 Gitugutu umwaka wa 2025 usaba iyubahirizwa gikurikizwa ry'urubanza RCETBA waciwe gongera ashugwa mu ngiro ya sentare idasanzwe ikimaza amatungo n'ayandi matungo CSTB ku igeregezo rya 6/8 umwaka wa 2024 kubera ko iyo ngingo ya sentare yavuga ko ikomeje urubanza RCTB 1052 rwaciwe n'igisata ca mbere ca CSTB mu ngingo zago zose kubera ko ingingo RSTB 1052 yahebuza umuryango wa Hakizimana Evariste kwitongo barondera kubasigwa bantezikije userukira Nsengiyumva Reverien kubera ko igihe cyo gushikiriza urubanza mu cegeranyo cahosose cyo kugerezo ya 3 kwezi k'umunani 2024 sentare yategetse ababuranyi ko atanumwe arekuriye kugurisha kuritanga k'ingwate canke guca ibiti gushika hafashwe ingingo kwisubirwamwo by'ugo rubanza revision nk'uko vyasabwe n'umuryango wa Hakizimana Evariste. Kubera ko kubijanye n'iryo subirwamwo revision ubushikiranganje bw'ubutungane bwahavuye bushize iyo dosi mu gusevere kugira ngo abari ifata ingingo ya nyuma kubera ko iyo ngingo yari yafashwe na CSTB itubahirijwe n'umuryango wa Ntezikije userukiwe na Nsengiyumva Reverien kuko wacigurisha iryo tongo kubera ko iryo tongo n'ibiti vyaciye bigurwa n'umudandaza Bashikire Damien nabacatangura gutema no kugurisha ibiti kubera ko inzego z'umutekano zimaze kumuhagarika guca ivyo biti. Umuryango wa Ntezikije waciye witura umugwi severe awusaba kubahiriza amasezerano y'ubuguzi yabaye hagati ya Bashire Damien n'abasigwa ba Ntezikije kubera ko umugwi severe umaze kumviriza bene amatati wabahanuye kuja inama kugira ngo bayarangize bice mwumvikano bagira ko nabo barabikora kubera ko umugwi severe wabajije abari bafitaniye amatati ko ivyo bimeranije bashobora kubishirako ushira mu nyandiko no kubishira ku mukono kubera ko bafitaniye amatati biyemereye atagahato kumvikana kubera ko begwa nayo matati bahavuye baje hamwe maze barashaka ku masezerano y'umwumvikano yatewe ikumu na bose kwigerezo ya 13 Ruhuma umwaka wa 2026
bari kumwe n'ivyabona Shimirimana Edouard, Ndayisenga Aloise, Maître Nkundwa Claude hamwe n'uwari yaguze iryo tongo ariwe Bashikire Damien bahagarikiwe n'intumwa z'umugwi Severe. Kubera ko mu ntumbero yo kurangiza ayo matati umuryango wa Kizimana Evariste wahavuye usubira kugura iryo tongo ryari ryaguzwe na Bashike Damien mu kumuha amafaranga miliyoni 200 y'amarundi, miliyoni 200. Kubera ko umugwi Severe wabonye ivyemezo ko ayo mafaranga yashitse kuri konte yahawe Bashikire Damien, nazo zikaba ari iz'umupfasoni wiwe Nahazwe Ansira zugure muri BCB na Ecobank. Kubera ko ubutumwa bw'umugwi Severe bwo kunywanisha abarundi biciye mu kuri, kubera izo mvo zose umugwi Severe ufashe ingo zikurikira. Ingingo ya mbere, umugwi Severe uremeje amasezerano y'umwumvikano yabaye hagati y'umuryango wa Ntezikije userukiwe na Nsengiyumva Reveriano n'umuryango basigwa ba Kizimana Evariste userukiwe na Rusizubusa Rene. Ingingo ya kabiri, umugwi Severe uremeje ko ayo matati arangiye burundu. Ingingo ya gatatu, uyu mwumvikano ubaye ingingo itunguruzwa mu masentare hisunzwe ingingo za 14-15 z'ibwirizwa nimero 1-11 cyo kugenekerezo ya 28 Rusama 2024 rigenga umugwi Severe. Ingingo ya kane, iyi ngingo ni ntabanduka kandi hanaguye izindi ngingo zose zari zafashe muri aya matati. Ingingo ya nyuma, umugwi Severe niwe ujeje gushira mu ngiro iyi ngingo. Kubera ko umugwi Severe hari amahinyu menshi wasanze haba ku bubasha bwo kugurisha ariyo nibigira imakire no kububasha kugwandiko procuration gwakoreshejwe muri ubwo buguzi. Kubera ko umugwi Severe usanze iyo parcelle yo kwegukira umuryango abashize Leonidas userukiwe nabashize Musa. Kubera izo mvo zose umugwi Severe ufashe ingingo zikurikira. Ingingo ya mbere, umuryango wabashize Leonidas userukiwe nabashize Musa urakomorewe parasera iri muri quartier Magarama kwibarabara rya kabiri nimero 103 yari muri aya matati. Ingingo ya kabiri, umuryango wa Nduwimana Suavisi urahebujwe kuri iyo parasera. Ingingo ya gatatu, umugwi Severe uhaye ikiringo kitarenga amezi 3 umuryango wa Nduwimana Suavisi userukiwe na Shakaje Violette kugira ngo we wavuye muri iyo parasera utohoza ukuri no kunywanisha abarundi Severe ku matati ari hagati ya Ngenzebuhoro Judith n'ishengero Methodiste Uni yerekeye dossier numero RCVRTB GIT 00059/2025. Umugwi w'igihugu jeje gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi Severe wihweje ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi n'ayandi mateko gose agenga uyu mugwi. Inama yose ya komiseri yashashe kwigerezo ya 16/2026 iriga yongera yuheza iciyumviro c'intumwa z'umugwi n'ivyemezo vyose biherekeza iyo dossier. Intumwa z'umugwi Severe zatohoje ivyerekeye ayo matati zarabonye zongera zirumviriza impande zose zegwa nayo matati. Turetse ivyemezo abafitaniye ayo matati bashikirije, umugwi Severe warishikiye ku mutumba Ntobwe muri zone Muhungwa komine Gitega mu ntara ya Gitega hari inzu iri mu matati ku magerekezo ya 25 z'ukwezi kwa 11 2025. Intumwa z'umugwi zaratohoje kahise k'iyo nzu iri mu matati. Twihweje ivyemezo abafitaniye matati bashikirije umugwi Severe. Twihweje ivyo bapfa abashikije umugwi Severe mu minsi barenguka imbere y'intumwa z'umugwi. Twihweje ibyavuye mu matohoza umugwi Severe wegeranije ibifatiye ko n'umugwi. Kubera ko Ngenzebuhoro Judith yituye umugwi Severe kugerekezo ya 31 Gitugutu mu mwaka wa 2025 yitwara ishengero Methodiste Uni asaba ko umugwi mutunganiriza ku matati parcelle yiwe iryo shengero yubatsemwo. Kubera ko iyo nzu iri mu matati ikomoka mu mugambi Habitat pour l'Humanité uciye ku ishengero Methodiste Uni warangurirwa ku mutumba wa Ntobwe komine Gitega intara ya Gitega. Kubera ko muri uwo mugambi ishengero Methodiste Uni ryubaka
hanyuma rigahereza abantu amazu yuzuye nabo bakariha amafaranga 400 kugira ngo inzu ibegukire, kubera ko muri izo nzu zari zubazwe yari yahawe Habarugira Rick kugira azarishura amafaranga ukwezi gushika hejeje kuri amafaranga yose 400 nkuko umugambi ari utunganijwe. Kubera ko uwituye umugwi ari we Ngenzebuhoro Judith avuga ko we n'umugabo wiwe bahunze mu gwimo go mwaka w'1993, kubera ko Ngenzebuhoro Judith abandanya avuga ko ubwo gwimo go mwaka w'1993 wateye basigaje kuri amafaranga 50,000 gusa, kubera abandanya avuga ko bahungutse mwaka w'1997 basanze iyo nzu yabo ibamwe Nkurunziza Denise n'umuryango wiwe, kubera ko Ngenzebuhoro Judith aheraheza imburano ziwe asaba ko umugwi severe umukomorera iyo nzu yiwe, kubera ko ishengero Methodiste ini ridahakana ko umugabo wa Ngenzebuhoro Judith ari Habonimana Luc yari bari bahawe amazu umugambi wa Habitat pour l'Humanité, kubera ko ishengero Methodiste ini ridahakana ko umugabo we Ngenzebuhoro Judith ari we Habonimana Luc yari yatanguye kuriha iyo nzu, kubera ko kandi iryo shengero ryeretse abaserukiye umugwi severe urutonde gwerekana abantu bahawe ayo mazu. Habonimana Luc akaba yari kuri numero ya 5, kubera ko iryo shengero ribandanya rivuga ko Habonimana Luc yananiwe no kubandanya rihaye amafaranga y'iyo nzu kuko yari yakuwe mu kazi mu mwaka w'1992 maze agahitamo kuyigurisha n'umupfasoni Nkurunziza Denise mu mwaka w'1993 kugira ngo abari wabandanya ari amafaranga yarasigaye, kubera ko nkuko biboneka mu nzandiko resu numero 15 z'urugenekerezo rya 3 ndamukiza mu mwaka w'1993 Nkurunziza Denise yasubije umushinga nahe Habonimana Luc amafaranga na 112 yaramaze kuriha kuri iyo nzu, kubera ko ishengero Methodiste ini ribandanya rivuga ko niyo Nkurunziza Denise yahavuye nawe nyene nanirwa kuriha maze rigaca yitura amasentare, kubera ko mu rubanza RC 1775 rwaciwe na sentare nkuru y'igihugu ya Gitega kwa 30 Rusama umwaka wa 2003 Nkurunziza Denise yatsindiye kugumana iyo nzu ariko akariha amafaranga 320 Habonimana Luc yarasigaje kuriha, kubera ko iryo shengero risozera rivuga ko ibyabaye hagati ya Habonimana Luc na Nkurunziza Denise byabaye mu mwumvikano ko rero Ngenzebuhoro Judith yohebuzwa kuri iyo nzu arondera ku ishengero Methodiste ini, kubera ko umupfasoni Nkurunziza Denise yeretse abaserukiye umugwi severe urupapuro rw'ubuguzi bwabaye ku igeregezo rya 4 ndamukiza umwaka w'1993 hagati yawe na Habonimana Luc, kubera ko umupfasoni yerekanye ivyemezo ko yabandanije ariha Eglise Methodiste ini ayo mafaranga yarasigaye 320, kubera ko ubwo buguzi bwabaye ku igeregezo rya 4 ndamukiza umwaka w'1993 mu gihe atantureka yari mu gihugu, kubera ko kandi ubwo buguzi buzwi neza n'ababanyi bari muri uwo mugambi wa Habitat pour l'Humanité bari baronkeye amazu rimwe na Habonimana Luc, kubera ko naho Ngenzebuhoro Judith avuga ko yahunze mu mwaka w'1993 ubwo buguzi no guhunga ataho bihuriye kuko bwabaye imbere y'ubwicanyi bwo mu mwaka w'1993, kubera kandi naho Ngenzebuhoro Judith avuga ko ubwo buguzi atabwazi ayo matati atahuriye n'ubutumwa bw'umugwi severe. Kubera izo mvo zose umugwi severe ntiwakira imburano za Ngenzebuhoro Judith. Ingingo ya 2 Ngenzebuhoro Judith yitura amasentare asanzwe. Murakoze. Kubera ko umugwi severe ufise ubutumwa bwo kunywanisha abantu biciye mu kuri, kubera ko mu ntumbero yo kunywanisha abari mu matati umugwi severe wagerageje kubumvikanisha igihe wahahuza ku igenekerezo rya 2023 Kigarama 2025, kubera ko ariko uwo mwumvikano utashobotse, kubera ko umugwi severe mu ntumbero yo gutunganiriza bose
ubona ko ari byiza ko aho hantu bohasangizwa kubera izo mvo zose. Umugwi severe ufashe ingingo zikurikira. Ingingo ya mbere, umugwi severe usangije bakundukiza Apoloni na Ndarufatiye Adronis itongo riri mu gacimbiri Cyotsi, umutumba Birohe, zone Rutegama, komine Gitega, intara ya Gitega. Ingingo ya kabiri, igipande cyo haruguru kirimo inzu yo haruguru gihawe Ndarufatiye Adronis, igipande cyo hepfo kirimo inzu yo hepfo gihawe bakundukize Apoloni. Ingingo ya gatatu, akarimbi gashinzwe hagati mu kibanza kiri hagati y'izo nzu zibiri. Ingingo ya kane, iyi ngingo ifuse ingingo zose zari zimaze gufatwa kuri aya matati. Ingingo ya gatanu, iyi ngingo ntabanduka ishigwa mu ngiro igisohoka kandi nta yungururizo mu masentare hisinzwe ingingo za 14-15 y'ibwirizwa nomero 1/11 ryo kuwa 28 Rusama 2024 genga mu gisevere. Iyo ngingo ikaba yafashwe ku igenekezo rya 21/2026 hashashe mu nama ya bose abakomiseri Musenyeri Kimararungu Aime Joseph, Nzigamaseri ya Pasikazi, Ambasaderi Selemani Mosi, Ambasaderi Budiriganya Stella, Ambasaderi Kavakurerora, nije imbere Alice Ndikumana Vianney, Reverend Pasteur Nahimana Elise, Ndokoze Denise et Abbé Pascal Niyonkuru. Murakoze.